Turabaramukije bakunzi bacu musanzwe mudukurikira, n'umugisha gusubira kuganira namwe ijambo ry'Imana. Tugiye kuvugana ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 60 umurongo wa 11. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 60 umurongo wa 11. Haravuga ngo amarembo yawe azokwama yuguruye, tazokugarirwa kumurango cyange mu ijoro, kugira ngo abantu bakuzanire ubutunzi bw'amahanga hamwe n'abami bayo babashoreye. Amen. Shuti zacu, bakunzi bacu, bakuzaniye ijambo. Ni ijambo profetike cyangwa ni ijambo mu buryo bw'ubuhanuzi Imana yaduhaye twahagaze muri kuno kwezi. Umunsi ni tariki 10 za kuno kwezi kucyenda, ariko ndizera neza ndakekeranya nuryakira riragukorera. N'ukwezi ko kugururirwa amarembo. Jambo ry'Imana ryatubwiye ngo ndazugarirwa ngo ku murango cyange mu ijoro, ngo amarembo yawe azokwama yuguruye. Rero urabwirwa yuko nubyizera birakubera gutyo. Amarembo yawe ngo ndazugarirwa ku murango cyange mu ijoro. Rero ngira ngo ubwire gatoya principe atuma amarembo yawe azokwama yuguruye, amahame cyange ngingo ngenderwa ko zizogushoboza kugira ngo amarembo yawe azokwame yuguruye. Ingingo ya mbere ni uguhaguruka. Usomye ku murongo wa mbere hariya muri Yesaya iki gice twasomye, biravuga ngo haguruka usayangana. Ntabwo amarembo yawe yo kugururwa udahagurutse. Biragusaba guhaguruka mwene data. Haguruka uve hasi kugira ngo amarembo yawe yame yuguruye. Uve uhaguruke. Haguruka uve aho wari uri, utera intambwe mu kwegera Imana, mu kuyikorera. Uve hasi. Birasaba guhaguruka, biragusaba guhaguruka kugira ngo amarembo yawe yuguruye. Ko nta n'umuntu wo kugurura amarembo yicaye. Portaye birasaba yo guhaguruka. Ingingo ya kabiri cyangwa ihame rya kabiri ni ukuba mu ijambo, ni ukuguma mu ijambo. Burya ijambo ry'Imana niryo ryaremye byose. Ijambo ry'Imana turisangamo ubutunzi bwinshi. Biragusaba yuko uba mu ijambo. Mana yabwiye Yosuwa ku gice cya mbere murongo wa 6 ngo biri muri kino gitabo ngo uzohora ubirimbura ku murango no mu ijoro, ngo nibwo uzogira amahirwe mu byo uzokora. Haleluya. Biragusaba kuba mu ijambo, ngo ube mu ijambo. Ni warimbura ijambo, ni waryiyumviraho ku murango no mu ijoro, ibyawe bizogenda neza. Kubwo ijambo ibintu byose bizabyoroha. Iyo utavya mu ijambo ugendana n'Imana neza, bituma amarembo yawe yugurura, kuko bica mu ijambo. Niri nambabwira ni ijambo rivuga ku marembo. Rero uba mu ijambo. Uri umukristo wamenye Imana, rimbura ijambo kuruta uko uteva mu bindi byoba byavuzwe. Hagarara, mbega ijambo ko riravuga iki? Mbega ijambo karavuga iki? Ariya muri Yohana gice cya mbere umurongo wa mbere haravuga ngo ubwa mbere na mbere ngo hariho jambo, ngo kandi ijambo ngo yari Imana, ngo kandi ijambo yahoranye n'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Ni ijambo wigize umuntu. Rero ijambo turikura mu ndome rikatubera ubuzima. Ingingo ya gatatu idushoboza kugira ngo amarembo yawe ahore yuguruye, Imana ihabwa icubahiro, ni ukubaho ubuzima bw'amasengesho. Ubuzima bw'amasengesho. Amasengesho bw'ubuzima. Ubundi Imana ivugana natwe biciye mu ijambo ryayo, natwe tukabwira Imana biciye mu masengesho. Birasaba rero ngo umukristo yuko haguruka ukabaho ubuzima bw'amasengesho. Hariho bahana babayeho ubuzima bw'amasengesho birabahindurira. Hariho ba Daniyeli babayeho ubuzima bw'amasengesho bagera kure. Vuge ngeze ko ini ntumwa za Yesu zabaye ubuzima bw'amasengesho. Ba Eliya bwari ubuzima bw'amasengesho. Ba Elisa bwari ubuzima bw'amasengesho. Nta kindi kintu kizogushoboza umukristo wese wahamagawe wamenye Imana na Yesu ubwiwe yabayeho ubuzima bw'amasengesho. Ntabwo ushobora kugira ngo amarembo yawe yugu. Biragusaba gusenga. Imana ihabwa icubahiro. Biragusaba gusenga.
kubw'amasengesho ibintu byose birakunda. Petero ngo bari bamufashe hariya mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 12 umurongo wa 5 ngo yugaraniwe, ngo ariko bishengero ngo batakambira Imana bakobeshe, bituma imiryango yiyugurura. Haleluya! Imiryango y'ibohero ngo yariyuguruye ntibyari byoroshe ariko irugururwa. Niyo mpamvu mwene data gusaba kugira ngo ubeho ubwo buzima, baho ubuzima bwo gusenga. Petero ngo marayika aramukoma ngo zuka, agira ngo kararota, ariko imiryango amarembo yariyuguruye. Ijambo ry'Imana nakuzane ryavuze ngo amarembo yawe azokwama yuguruye ku murango no mu ijoro. Ku kwezi Imana ikugururira amarembo, ku kwezi Imana yugurura ibyawe byari bimaze igihe byugaye. Mu izina rya Yesu ndadekaraye, ndabitangaje, mpagaze mu bushobozi bw'ijambo, ibyawe byugaye byuguruke mu izina rya Yesu. Ingingo ya 4, ingingo idusaba ko dukwiye kuguma mu buzima bwo kwizera, mu kwizera Imana. Kubwo kwizera birakunda, kubwo kwizera birashoboka. Imana ihabwa icyubahiro. Kubwo kwizera biremera. Imana yabwiye Bartolomayo ngo yabonye Yesu ngo ariko arengana, avuga n'ijwi rirenga cyane, aravuga ngo mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Ngo bagerageza kumuzibiranya, ariko Bartolomayo ngo arushizaho kuduza ijwi, kuko yari yizeye ko uwo munsi ari bukire, yari yizeye yuko ubuhumyi bwiwe busigara. Baramuzibiza ngo aduze ijwi. Yari yavuye imuhira, yafashe decision yuko ategerezwa gutera intambwe akava ku rugezo rumwe aja ku rundi. Yari yizeye yuko atumutamana ubuhumyi akambara umutamana wo kubona. Rero mwene data, baho ubuzima bwo kwizera. Hari urya mugore wari urwaye butinyanga ngo abimaranye igihe kirekire, yagerageje kwihuja ku baganga biranga, ariko kubera kwizera kwiwe ngo yari yibwiye mu mutima ngo niyo yokora ku mbuzu za Yesu yokira. Imana ihabwe icyubahiro. Izere mwene data, va ku ntambwe umwe wizere. Yesu arabigukorera, Yesu arabigukorera, Yesu arabana nawe. Imana iguha umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibiteho. Tuzosubira kuvugana yandi mahame angahe, ariko Yesu akomeze kubitaho. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu, ijambo ryawe ni ukuri, kandi ijambo ryawe wararivugutiye, ryatubwiye ngo amarembo azokwama yuguruye. Turi mu kwezi ko kugururirwa amarembo, ukwezi ku9. Ndasenze kugira ngo uyu mwanya, iyi saha, ugururira amarembo abana bawe, ugururira abana bawe amarembo mu izina rya Yesu. Ibyari bimeze nk'ibihome, ibyari bimeze nk'imisozi, bikurweho, amarembo yuguruke mu izina rya Yesu. Ubaye guhaguruka, ubaye kuba mu ijambo, ubaye kuba ubuzima bw'amasengesho, ubaye kuba ubuzima bwo kwizera, kugira ngo Mana yanje amarembo yawe yuguruke. Urakoze kuko ubibakoreye mu izina rya Yesu. Amen.